Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni ya Nyimwe Rudende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka romba ikaze mu makuru yacu, akaba amakuru na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri iyi saha, kuri iri genekerezo ry'umunani gitugutu y'umwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje gushika mu mutumba wa Ijenda muri komine Rwibaga, aho agomba ashikirize icese musitanteri mushasha w'iyo komine. Ivyo mukanya tubigereka ko ku buryo bw'idonido, ayo makuru nayo turaza akuyabashikiriza. Naho matongoho mu ntumbero yo gushigikira muri matongo murantunga matongoho mu ntumbero yo kwishikira ku kivi kugira ngo amenyane n'abatwara amazone, ngo yongere kandi yatange n'intumbero y'ivyakorwa mu santeri wa komine Matongo. Umupfasoni Janvier Kanyana ari kumwe n'ubuserukizi bw'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo komine arabandanya kugendera indongozi zo mu mazone atandukanye agize iyo komine. Naho burungaho ikigo gitororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR carasiguye kuri uyu wa kabiri genekerezo ry'indwi gitugutu y'umwaka abajejwe intwaro ndetse n'ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu mu ntara ya Burunga ibyubahirizwa n'amategeko ajanye n'amakori ndetse n'amatagisi. Navyo mukanya ni ku buryo bw'idonido. Bayani makuru kandi nuko indongozi zo ku mitumba ndetse no mu mazone bategerezwa kuva mu biro zikajya kuri tere mu guhimiriza bene gihugu gukora isuku aho baba ndetse naho bakorera. Naho mu Burundi ngo ubukene bwoba bugiye kurangira, navyo turaza kubigaruka ko mukanya ku buryo bw'idonido. Naho butanyereraho urubanza rwa Sandra Muhoza umenyesha makuru w'ikinyamakuru La Nova rwari rutekanyijwe kuri uyu wa kabiri genekerezo rya indwi gitugutu y'umwaka ntirwaburanishijwe mw'idonido. Umwe mu bamuburanira asigura ko ari uko ngo basabye sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi ko itoromuburanisha kuko ngo umushikirizamanza wa Repubulika wa Ngozi yamumushengeje ngo hadakurikijwe amategeko. Vyose ni mukanya ku buryo bw'idonido. Kuri iri genekerezo ry'umunani gitugutu uyu mwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje gushika ku mutumba wa Ijenda muri komine Rwibaga, aho rero agomba gushikiriza icesi musitanteri mushasha w'iyo komine nk'uko amakuru dukura ku rubuga ariko arabishikiriza. Naho mu yandi makuru tunyarukiye butanyereraho urubanza rwa Sandra Muhoza umenyesha makuru w'ikinyamakuru La Nova rwari rutekanyijwe kuri uyu wa kabiri genekerezo ry'indwi gitugutu y'umwaka ntirwaburanishijwe mw'idonido. Umwe mu bamuburanira asigura ko ari uko ngo basabye sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi ko itoruburanisha kuko umushikirizamanza wa Repubulika wa Ngozi yamushengeje hadakurikije amategeko. Prosperi niyo yankana avuga ko yategerezwa ngo kubanza kumvirizwa imbere y'uko urubanza rwiwe ruhabwa inomero shansha, ariko kandi ngo rwayihawe hisunzwe ibyakozwe na sentare nkuru ya Mukaza. Kubwiwe kandi ingingo zose ngo zari zafashwe zabaye ipfa gusa inyuma yaho sentare isubiramo imanza ya Mukaza imenyesheje ko atabubasha ifise bwo kumuburanisha. Asaba kandi ko Sandra Muhoza arekurwa akaburana yidegembya. Sentare nkuru ya Ngozi yaciye irushira mu mwiherero kugira ngo barabe ko ibyo abamubaburanira bavuga ko byoba bifise ifatiro. Naho mu Burundi ho ubukene ngo bwoba bugiye kuhera.
Bujumbura kuwa kane Gitugutu uyu mwaka amatoni ya mbere y'ubutare acukuwe n'urwaruka rukurikiranwa na Peyaje Burundi ngo arashobora kuja ku masoko mpuzamakungu mu ndwi iza nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu rugendo yakoze ku bubiko bw'ayo matoni i Bujumbura. Ubutare ngo buriko buracukurwa burimwo amoko menshi nka agate, amethyste, quartz vert, coltan ndetse na casterite. Ubutare bwa casterite kandi ngo bwamenyekanye cyane kuva muri mukakaro 2024, ubwo ngo hamenyekanaga ko mu Kirundo hari amatoni miliyoni 12 bwanavugishije benshi ngo kubera agaciro kabwo kagera kuri miliyaridi z'amadolari. Ubukene ngo buzotsindwa mu Burundi twifashishije ubwo butunzi bwari bwaranyegejwe, niko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu burere bwa Migera komine ya Vyanda mu ntara ya Bururi haramaze kandi kwegeranywa amatoni hafi 500 y'ubutare bwa amethyste bwavuye mu bikorwa by'urwaruka rugera kuri 400. Amakamyo ya mbere apakiye ayo matoni y'ubutare bitegekanyijwe ko azorengana imbibe z'igihugu mu ndwi iri imbere. Naho mu yandi makuru nuko indongozi ku mitumba ndetse no mu nzego no mu mazone basabwa kuva mu biro ngo bakaja kuri tere mu kwimiriza bene gihugu gukora isuku aho baba ndetse naho bakorera, kuko inyuma y'iminsi 7 gusa ngo bazatangura gucibwa ihadabu abazoba batabikurikije. Abadandaza bakora isuku aho bakorera, abantu bata imicafu canke bihagarika aho hose ngo hamwe ndetse n'abene gihugu badasukura aho baba n'imbere yabo, abo bose ngo bagiye guhanwa hisunzwe itegeko nshikiranganji nimero 540 akarongo kaberamye 530 akarongo kaberamye 630 akarongo kaberamye 210 ryo kuwa 5 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Ni mu ngingo zapfunditswe mu nama mu nama yahuje kuri uyu wa 7 Gitugutu uyu mwaka. Musitanteri wa komine Rumonge Minani Augustin na 5 batowe ngo barongore buri karitsiye muri 8 agize igisagara ca Rumonge, amwe ndetse n'abahanuzi ba chef de zone. Muri iyo nama kandi yarekeye isuku n'isukura yo mu gisagara ca Rumonge, musitanteri w'iyo komine yaboneyeho kugabisha abantu bose baturira imirongo bagateza imyotsi yanduza ikirere hamwe ndetse n'abarima mu mabarabara ko nabo batazokwihanganirwa. Ico mumenye nuko kandi muri iyo ntumbero abadandaza bateka amaresitora hamwe ndetse n'abene gihugu bo mu ngo zabo bose babwirizwa kuba bafise aho begeraniriza imicafu bizwi nka poberi. Komine nayo ngo ikorane n'abakuru b'imitumba, nayo ngo ikaba yiyemeje gutegura kuri buri mutumba ikibanza izokwegeranirizwamo iyo micafu. Burungaho ikigo gitororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR carasiguriye kuri uyu wa 7 Gitugutu uyu mwaka abajejwe intwaro n'ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu mu ntara ya Burunga yubahirizwa ry'amategeko ajanye n'amakori n'amatagisi cyane cyane ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu gutanga urupapuro nyemezabuguzi facturation électronique. Izo ndongozi zisabwa kandi kumenyesha abo ngo barongoye ko umudandaza wese ashobora kudandaza amafaranga angana ibihumbi 80 by'amafaranga y'amarundi ku munsi ategerezwa gukoresha akamashini gasohora urupapuro nyemezabuguzi. Umuvugizi wa OBR Stanley Ngendakumana akaba amenyesha ko baje i Burunga kubera iri ku mupaka hari ndetse abadandaza benshi ngo bakura ibidandazwa hanze.
ni kugira kandi ngo indongozi zimenye uruhara ngo bategerezwa kugira mu gutoza amakori ndetse n'amatagisi. Bibukije kandi ko abakora mu gisata vya leta ngo uko atafaranga rya leta rizosohoka hadasabwe urupapuro nyemezabuguzi rusohotse ruciye mu makamashini nyabwonko. Bagasabwa kandi gukorana n'abadandaza bafise imashini zisohora izo mpapuro. Sitani Ngendakumana akamenyesha kandi ko ubwo bumashini ngo buhari bagahamagarirwa kubusaba ndetse no kuburihira ku biro vya OBR. Bakaba kandi batanga inyigisho zingene utwo tumashini dukora imisi yose kumuhingamo. Naho matongo ho mu ntumbero yo kwishikira ku kivi kugira ngo amenyane n'abatwara amazone, yongere kandi yatange n'intumbero y'ivyakorwa mu sitanteri wa komine Matongo umupfasoni Janvier Kanyana ari kumwe ndetse n'ubuserukizi bw'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo komine. Arabandanya kugendera indongozi zo mu mazone hatandukanye. Izo ndongozi ziriko zikorwa mu ntumbero yo gutsimbataza kandi ku civugo ngenderwako ca komine Matongo, komine itekanye nyabagendwa iteye imbere mu bisata byose. Muri izo ngendo kandi Musanteri Janvier Kanyana agenda aratanga impanuro n'intumbero nyamukuru yo kuntu indongozi zatandukanye zo kwigenza mu gutunganiriza neza abenegihugu muri rusange, harimwo nko kubungabunga amahoro n'umutekano kuko ari byo soko n'inkingi y'iterambere rirama. Ica kabiri yavuze ko ari ukugwanya akaborerwe, amarigara n'ibindi byose ngo bintazi bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu ngo ndetse no mu miryango. Ikindi yavuze nuko hagombaho ngo kwitaho abahuza ndetse n'abaturage bose kugira ngo hirindwe akarenganyo. Guhimiriza kandi imiryango y'abatwa kugira ngo bahindure ingendo, bongere kandi bagire uruhara ruboneka mu bikorwa by'iterambere rusange. Guhimiriza kandi ibikorwa rusange atanumwe yavuyemwo ndetse n'abakozi ba leta barimwo. Gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'ingingo yubahiriza ibiciro byahishizwe ko na leta ku bidandazwa bimwe bimwe ngo hakaza ndetse kwitwararika gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu hakoreshejwe udukaye tw'ingo n'imiryango ndetse no kubahiriza isuku n'isukura y'aho bakorera n'aho baba kugira ngo komine igumane ishusho nziza. Ikindi nuko avuga ko hakwiriye guhimiriza urwaruka kwijukira kuja mu nzego z'umutekano, akaza ndetse no kugwiza no gukurikirana aho biri ivyamwa vy'ivoka ya aruhere n'ibindi biterwa bishobora kuzana umusaruro hakiri kare. Ikindi kandi yavuze nuko agomba kuba guhimiriza abenegihugu kuvyara abo bashoboye kurera mu ntumbero yo kubaka ingo n'imiryango byifashe. Aho uyu Musanteri amaze guca hose ashikiriza ko ashimishwa n'ingene indongozi mu mazone zifatanya n'abenegihugu mu gushira mu ngiro amahangiro ndetse yimbona kazoza, akabahimiriza gukora buzazanya bumwe ndetse no mu mahoro kuko ngo ari byo bizotuma bateza imbere amazone yabo nk'uko yabishikirize ubwo yari yagendeye nyene iyo komine. Reka rero shimire mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire abariko badukurikira bari mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu yakora mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri isaha. N'amakuru abayiriwe havugwa mu bisata bitandukanye haba muri politike, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, amakungu yakuri ndetse n'ari makuru yose abari karavugwa ijya nino. Reka nibutse mwe mwese mudukurikira aho muherereye hatandukanye,
mwibuke gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana ndetse no kugira ngo muze murababambye kuri notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri no munesha kuri yanyu mbona cyane Imwe Rudende Isange TV isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe rero ryari iteka n'umunezero ntangere yo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubambutsa kuri isheni yanyu Imwe Rudende ya Isange TV. Amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbashimire turaza gusubira.